Ndabipfurije ibihe vyiza abanywanyi bacu mu gukurikira amakuru n'ibiganiro dushikiriza kuri no mboneshakure yacu kandi yanyu ya SCTV yamboneshakure imwe rudende bashikiriza ibigezweho kw'igenekerezo rya 28/0/2023 umwanya wayagezweho ariko aravugwa cane turababwira amakuru akomeye kandi yanateye ubwoba anababaje kubiriko birabera muri pafe. Maurice Mbonimpa ashobora kubogozwa nayo atabogozwa ibintu birayangara muri pafe. Muti none vyoba vyifashe gute? Amafaranga menshi cane atangishwa abantu kugira baronke pasiporo. General Maurice Mbonimpa akaba yaraye asohoye urundi rwandiko, turaza kubabwira ibiri muri urwo rwandiko. Turaza kubabwira kandi ibirabana n'inomero yatanze kubakwa ibiturire, ariko ababikurikiranira hafi bakabona ko ari we arya ivyo biturire. Umwe rero mu bakurikira amakuru tubashikiriza nawe akaba hari ubutumwa yaduhaye, ndetse n'abandi batandukanye bari muri Canada, ndetse n'abantu bamaze iminsi baratwandikira ko batanze ibiturire vy'umuriyoni, umuriyoni n'inusu, imiliyoni zibiri, nitwo badondagura ngo tubaheze. Turaza kubigaruka ko muri ano makuru. Ivyo bintu byose bikaba biba Maurice Mbonimpa yoba bizi. Turaza kubabwira ivyo muri Rusama 2022 aho Mbonimpa yatangarije abarundi ko udutabo dukwiye ko umuntu wese azohora aronka pasiporo mu kiringo kitarenze indwi yoba kivyibuka. Ayo makuru muraza kuyakurikira muri midonido. Mbonimpa akaba rero ashitegerezwa gusigurira abarundi icatuma kuri Jimmy Hatungimana umwanya wo kuronka pasiporo waruzwi kandi ukubahirizwa, ariko abantu bakibaza none ubu vyankiye hehe. Turaza kubigaruka ko turabe n'abamupfukapfuka, kuko bavuga ko General Mbonimpa atari we afise ikosa, ahubwo ikosa arabo hejuru babandanya kumupfukira, kandi bazi neza ibibera muri pafe, bazi neza amarira y'abarundi. Turaza no kubaha ubutumwa bw'umwe mu batwandikiye atubwira vyinshi mu manyanga akogwa muri pafe, n'andi makuru menshi abariko aragaruka ko mu buryo bw'idonido. Muraza kubikurikira, nizere ko wamaze gufyonda kuri subscribe. Sayo yonyene kuko turafise n'andi makuru. Oberi na Econet hari itangazo basohoye kubirabana n'abakoresha EcoCash. Turaza kubabwira ibirabana n'iryo tangazo naryo ryamaze kuja ahabona, n'andi makuru menshi cane ariko aragaruka ko tuza kugenda turakurikira. Mwese ndabaye kaze abari ngaha mu Burundi mwese, kandi baramutse abari mu bihugu bibanye, abari mu gihugu ca Congo, abari mu gihugu c'u Buganda, Tanzania, namwe mutwumviriza muri mu gihugu c'u Rwanda n'ahandi hose ubuherereye irya nino kw'isi, muri Amerika, Buraya na Aziya. Mwese ndabaye kaze mwari no sango ryano makuru. Ano makuru yacu katuyatangurire muri pafe. Hari isezerano rishasha rya Maurice Mbonimpa. Umukuru wa pafe General Maurice Mbonimpa yarayasohoye urundi rwandiko rwibutsa ibiciro vya pasiporo n'izindi mpapuro z'inzira z'u Burundi, nk'uko womengo abarundi ntibabizi. Aho ni nyuma yaho twandikiye ko hari abageze ku rugero rwo kurihisha imiliyoni zibiri kuri pasiporo. Twibaze ko ivyo Maurice Mbonimpa yoba atabizi. Ni ikibazo umuntu wese yo kwibaza. Maurice Mbonimpa akaba yarayasubiriye no kwibutsa inomero abazokwakwa ibiturire bazoca bamuronderako. Iyo nomero nayo akaba ari 61,520 ubusa ubusa ubusa, no kuvuga 61,520 ubusa inshuro zitatu. Nubwa kabiri ayitanga kuva aho ayitangiye ubwa mbere vyoba vyahinduye iki? Nimba ikibazo ari Maurice Mbonimpa nyene bazoca bamurega kwa Maurice Mbonimpa? Ico ni ikibazo gikomeye cane. Umwe rero mu badukurikira akaba nawe yatwandikiye ati iki gihugu cananiranye biteye ubwoba, erega izo 2 miliyoni zibiri nayiwe. Hari umupasiteri ntavuze izina w'umugenzi wiwe yambwiye ngo amuronderere abantu bashaka pasiporo, ngo azozibaha ku madolari 600, ngo rero hanyuma ace azibarungikira aho bari hanze. Ayo makuru nayo kwizerwa, kuko uyo mupasiteri n'umugenzi wiwe barakundana. Ubundi ari muri Canada nawe yatwandikiye ati amahoro neza. Ivyo bintu vyo muri pafe nakayobera bahinga, kandi ntitwitege ko hari ikigiye guhinduka. Ubu tuvugana ndazi umuntu w'umurundi aba mu mahanga aherutse
kuyironka atanze ibihumbi 4,500 vy'amadolari, wumva iyo soko bazoyiheba? Pfa kwamama ariko biragoye kuko bigeze ku yindi ntera. Abantu bamaze iminsi baratwandikira batubwira ko batanze ibiturire vy'umuriyoni, umuriyoni n'inusu, imiliyoni zibiri, ntitwabadondagura ngo tubaheze. Pasiporo y'u Burundi isigaye igurishwa no ku banyamahanga muri vya bihe vyo kuja muri Serbia ho ibara ryaraguye. Ivyo bintu vyose biba koko General Maurice Mbonimpa atabizi? Muri Rusama 2022 Mbonimpa yatangarije abarundi ko udutabo dukwiye ko umuntu wese azohora aronka pasiporo mu kiringo kitarenze indwi, yoba kivyibuka. Mu nyuma yaratangaje ko pasiporo zizotangwa biciye mu buhinga ngurukana bumenyi, ko bitazosubira kugorana. Abavyizeye ubu bageze guhabwa isango ryo mu kwindwi 2023. Yarigeze guhindura abakozi bose ba PAFE, ariko igiturire caciye kija ku murindi w'akataraboneka. Ubwo ukwiriye guhindurwa siwe yari yahinduye abandi. Mbonimpa ntadusigurire impamvu kuri Jimmy Hatungimana umwanya wo kuronka pasiporo waruzwi kandi ukubahirizwa, none ubu vyakiye hehe? Ninde yohomba ibintu bigiye mu buryo kiretse usanzwe atuzwe n'ibiturire? Ariko ikosa si General Mbonimpa, ikosa ni abo hejuru babandanya kumupfukira kandi bazi neza ibibera muri PAFE, bazi neza amarira y'abarundi. Umwe mu bakurikira inkuru zacu nawe yatwandikiye ati: ndabaramukije, nariko ndasoma inkuru yo muri PAFE, nukuri nibara. Je nagiye kurondera laissez-passer nayironse ku bihumbi 180 vy'amarundi. Wibaza laissez-passer igugwa ibihumbi 30 kandi mu minsi 3 nari ndayironse. Nukuri barakubwira ngo utayitanze ngo n'amezi 5 azohera, naho baba bagufotoye bakubwira ngo nitubisikana utaduhaye. Je rero kubera atayo nari mfise, ariko nkabemerera kubaha ibihumbi 100 isohotse. Yarasohotse ntarayaronka, mu nyuma uko harenga ko umunsi niko yaduza ko amahera, akambwira ngo 100 aritanga uko nyene kwa generali, ngo ayandi ni fanta yiwe. Nukuri atagikozwe ibara ryaguye muri PAFE. Ubwo ni bumwe mu butumwa abantu bagenda bararungika baratubwirira ko birabera muri PAFE, akaba ari ibintu vy'akamaramaza, ibintu biteye isoni, n'ibintu bibabaje cane kubona abarundi bagorwa gutyo mu kuronka pasiporo, kandi bikorwa n'abarongoye ico gisata kijejwe gutanga pasiporo Maurice Mbonimpa, vyose bikagaruka ku gatwe kiwe. Bamwe bati ani wategerezwa guhindurwa kuko ibintu vyamaze kuyangara. Wewe uravuga iki kuri ivyo bibera muri PAFE? Vyoba harigeze bikagushikira? Uratwandikira muri commentaire maze usangize iciyumviro cawe n'abandi banywanyi badukurikira. Dutandukire tuje mu yandi makuru. Inkuru imaze iminsi iravugwa ngaha mu Burundi, kandi tumaze iminsi turabashikiriza vyinshi kubiriko biravugwa hagati ya Oberi na Econet, aho bivuga ko amafaranga yose Econet ifise mu mabanki ategerezwa gufatirwa. Oberi na Econet bo barahumuriza abakoresha EcoCash ko atangorane ihari. Oberi ivuga ko ingingo yo gufata amafaranga yose ari ku makonte ya Econet iterekeye ibijanye na EcoCash. Econet iramenyesha ko ibikorwa vya EcoCash bibandanya ukuri kwamye, kandi ko iri mu biganiro mu kiringo c'iminsi 3 yahawe. Ingingo ya Oberi yarateye ubwoba aba aja ba Econet ku buryo batasubiriye kwemerera baza kubikuza amahera iwabo, bagatinya ko bohava bahomba utwabo. Ibiherutse gushikira ishirahamwe Smart Burundi rizwi nka Raseri be n'amajambo Perezida Ndayishimiye aherutse kuvuga ko hariho amashirahamwe yo gutumatumanako amakuru agiye kugara, vyatumye ingingo ya Oberi iza n'ubwoba ko hoba hariho intumbero inyegeje yo kugara Econet. Ariko nanone ayo matangazo
ariko arasohorwa abantu bakaba bavuga ko atawe yizera kuko baravye bumvirije ivyavuzwe n'umukuru w'igihugu babona ko ibintu bishobora guhinduka umwanya n'umwanya no kurindira tukaraba aho ivyo navyo bizoherera. Banywanyi bacu ayo namwe muyaragezweho yavugwaga cane yihuta nk'abariko aragarukwa ko iyo bivyagiye biratangazwa mu binyamakuru n'ayandi aba yagiye aratohozwa mu masoko yacu atandukanye. Bipfuza rero kurajwa mu ba mbere bashikirwa n'amakuru n'ibiganiro mwene nk'ibi, cokora nta kindi ni ugufyonda kuri subscribe canke sabone niba ukoresha YouTube mu rurimi rw'igifaransa, ukaraja uronka amakuru n'ibiganiro uko duhejeje kubitunganya. Nkaba nkenguruka kuri mwebwe mwese mubana natwe mu makuru twama tubashikiriza. Mu kanya turaza tubaha ido n'indo kandi makuru avugwa muri politike n'umutekano.